Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri nombonesha kure mukunda muri benshi shiramatsiko TV nanone n'umwanya yageze ko ariko aragaruka ko cane irya nino kuri igenekerezo rya 25 z'ukwezi kwa mbere mwaka 2026 hari amakuru yihuta cane tugira ngo tubashikirize na amakuru ariko aravuga kubirabana n'ibiriko biraba mu gihe kuri no munsi ariho nyine ikoraniro kaminuza y'umugambwe FDD rigira ngo ribe ariko nanone ibintu ntago bimeze neza mu bategetsi bo hejuru bariko barahangana ku rugero rukomeye cane muri kano kanya tugiye kubabwira amakuru y'ibiriko biraba biteye ubwoba umwe n'abandi bariko baravuga yuko uno munsi abategetsi benshi bo hejuru bafise ubwoba bwinshi cane ku vyoba bigiye kuba kubijanye n'impinyanyiro zitezwe kuri rino genekerezo abegereye Perezida Evariste Ndayishimiye bariko baravuga yuko Ndayishimiye afise ishavu rikomeye cane abegereye Ndikuriyo bavuga yuko Ndikuriyo ngo yoba yiteguriye ibiribuze kumushikira vyose ndetse n'ibiribuze gukurikira amakuru adushikira ngo nuko Reveriyano Ndikuriyo yoba ari we wa mbere agiye guhabwa ibiringo bibiri vyo gutwara umugambwe FDD ariko nanone intambara ntago yoroshe kuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaratinya yuko Ndikuriyo mu gihe yakongera kurongora umugambwe FDD ko inguvu afise zaca zikuba kabiri maze akaba ashobora kumurwanya ku buryo buboneka nibisanzwe Ndikuriyo murazi yuko akunda kuvuga ibintu biteye ubwoba ari ukuvuguruza ingingo z'umukuru w'igihugu ndetse n'ibindi byinshi cane Perezida Evariste Ndayishimiye amavuga yuko hari abananiza ingingo ze kugira ngo abarundi babone yuko yananiwe maze baje mu mabarabara bayimwiyamirize intambara ntago yoroshe cane hagati y'ibihangange nivyo byose nyine tugira ngo tugaruke ko muri kano kanya muri ano makuru twabaguteguriye ariko nimba utarafyonda kuri sabone mbere yuko tugaruka kuri ano makuru banze ufyondeko kugira ngo igihe cyose turonse amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi uzuba mu ba mbere bashikirwa navyo Reveriyano Ndikuriyo yoba ari we wa mbere agiye guhabwa ibiringo bibiri vyo gutwara FDD nimba hari ikintu kigoye mu butegetsi bwa FDD tubibutse yuko imigenderanire iba hagati y'umukuru w'igihugu n'umukuru w'umugambwe FDD itaza yigera iba neza bakiza ku butegetsi muri 2005 imigenderanire ya Perezida Nkurunziza n'umukuru wa FDD Jabu yari yidasanzwe inyuma y'imyaka ibiri ntibariko bacana uwaka birangira Jabu abogojwe hanyuma arahagarikwa yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba muri 2007 Jabu yavuye atoroka ibohero muri ntwarante umwaka wa 2015 arahunga igihugu inyuma ya Jabu haje Jeremy Ngendakumana mu burongozi bwa FDD we yaje yitwa ko ari umugenzi wa Perezida Nkurunziza nawe mu kwikingira ngo ivyabaye kuri Jabu ntibize bigaruke aca ashiraho urwego rw'inararibonye umugambwe we nyene abari we arurongora mu gihe amatora ya 2010 yari yegereje imigenderanire ya Perezida Nkurunziza na Jeremy Ngendakumana yaratosekaye Jeremy Ngendakumana yarakekwa ko ashaka kwitoza kuba umukuru w'igihugu arangije ikiringo Jeremy Ngendakumana ntiyongewe ikiringo muri 2015 yahavuye aba mu biyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza aranaja mu buhungiro nawe nyine muri 2012 Pascal Nyabenda niwe yahawe kurongora FDD ni nawe atigeze aba mu bagwanyi uyu aboneka ko ari we wenyine yumvikanye n'umukuru w'igihugu nk'uko Nkurunziza yavyivugiye ku munsi wa nyuma w'imyiyamamazo ya Perezida Evariste Ndayishimiye muri Rusama mwaka 2020 Nkurunziza yagize ati mu barongoye FDD Pascal Nyabenda niwe atigeze ahemuka Nyabenda yatwaye imyaka 4 nta siguro yigeze atanga impamvu atigeze imyaka 5 canke
igituma atongewe ikiringo. Muri 2020 Perezida Nkurunziza yashaka ko Nyabenda ari we yitoza kuba umukuru w'igihugu, yamara abasirikari baramuhakaniye baranana rwose ko bidakunda. Pascal Nyabenda ntiyapfunzwe kandi ntiyahunze, ariko yagiye aramaramazwa ku ntwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye. Niwe Musendede FDD wenyine nyine yitoje umugambwe wiwe ugahabwa itegeko ryo gutora umuseneri. Muri 2016 General Major Evariste Ndayishimiye niwe yahawe kurongora CNDD FDD, ariko we abanje kwitwa umunyamabanga mukuru, bisa nk'uko Nkurunziza yatinya ko generali yohabwa kwitwa perezida w'umugambwe. Muri 2020 Ndayishimiye yakoresheje ingufu zidasanzwe kugira agondoze Nkurunziza ku munota wa nyuma, kumwereka ko yitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Ijoro rigeze kure, intwazangabo zahoze zigwana muri CNDD FDD zumvishije Nkurunziza ko zidashobora kwemera kurongorwa n'umusivile nka Pascal Nyabenda. 2021 Reveriyano Ndikuriyo niwe yahawe kurongora CNDD FDD. Imigenderanire yabe na Perezida Ndayishimiye ntiyigeze iba iyoroshe, ariko kandi ntibigeze bahangana ku mugaragaro. Ndikuriyo arerekana ko afise inguvu zegera izo kwa Hussein Rajabu, no kuvuga nyine nk'izo Hussein Rajabu yari afise bakigera mu gihugu kandi akirongoye n'umugambwe, aho Nkurunziza yashobora guhamagara nk'umuntu akeneye, telefone ikava kwa Rajabu nayo ikamuhamagara, maze ntasanga umukuru w'igihugu agasanga umukuru w'umugambwe. Imbere y'uko ikoraniro kaminuza ritangura mu mwaka waheze, Ndikuriyo yafashwe n'indwara y'iturumbuka yahatswe kumuhitana. Impera y'umwaka uheze n'intango y'uno mwaka humvikanye imvugo zisa no guhangana hagati ya Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo. Buca kuri uyu munsi nyine biragombye kumenya neza ingingo CNDD FDD ifata imbere y'uko zishirwa ahabona. Ikoraniro kaminuza ry'umugambwe ry'uyu munsi ryitwa ko ari ryo rishuraho inzego nshasha z'umugambwe, ariko siko bigenda. Ikoraniro riremeza gusa ingingo ziba zaraye zipfundikiwe ahandi. Muri CNDD FDD abafata ingingo si benshi. Hari intumbero itangwa n'abajenerali bahoze bagwana muri CNDD FDD mu mugambwe. Ingingo ntabanduka zifatwa n'inama y'inararibonye, iyi nayo igizwe n'abantu 5: Perezida Evariste Ndayishimiye, Giras Daniel Ndabirabe mukuru w'inama nshingamateka, Reveriyano Ndikuriyo munyamabanga mukuru, Siriyake Nshimirimana cegera c'umunyamabanga mukuru, Zeno Ndaruzaniye ajejwe ikigega ca CNDD FDD. Muri bano bantu hariho 5 bashigikirana bidasanzwe. Niko vyagenze ngo Giras Daniel Ndabirabe agume arongoye inama nshingamateka. Iryo sezerano ryo gushigikirana ryitezwe kubandanya no kuri Reveriyano Ndikuriyo, kiretse impinduka yo ku munota wa nyuma. Reveriyano Ndikuriyo niwe yitezwe ko azobandanya kurongora CNDD FDD. Kuba wenyine yarikuye muri Sena ni ikimenyetso kitabesha ko atiteguriye kurekura umugambwe. Niyo yemezwa none mu kiringo ca kabiri, Reveriyano Ndikuriyo azoba abaye umurongozi wa mbere wa CNDD FDD ashoboye kuronka ikiringo ca kabiri ku mutwe w'umugambwe.
izoba ari intsinzi ikomeye kuri we kubera azoba abaye uwa mbere atuma umukuru w'igihugu atashobora guhindura utwara CNDD-FDD niwe wa mbere azoba ashoboye kubaka rapporte de force mu mugambwe. Umukuru w'igihugu akaba ari we ahesha Ndayishimiye nk'uko akunze kuvyivugira, nawe azwi nk'umuntu adaheranwa. Co bikoze amakuru ariko aradushikira avuga yuko bigoye rwose ko biri buze guhera uko abarundi benshi bariko baravyiyumvira. Amakuru dufise nuko inama yabaye mw'ijoro ryaheze, inama ikomeye cane yaraye ibaye ibihangange, ariko iyo nama ikaba yaberemwo ibintu vyinshi cane biteye ubwoba. Ubwo Perezida Evariste Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo mu nama y'inararibonye z'umugambwe CNDD-FDD batacanye uwaka, baraterana amajambo, ubwoba buba bwinshi cane mu bari muri iyo nama, aho Ndayishimiye na Reveriyano Ndikuriyo bariko barapfa ibintu bikomeye cane. Ndayishimiye yagirizaga Reveriyano Ndikuriyo ko atamushigikira kandi ko ariko ategura ibintu vyinshi cane ngo kugira ngo aheze Perezida Evariste Ndayishimiye. Ivyo Reveriyano Ndikuriyo yaciye ahagurukira hejuru abwira Ndayishimiye amajambo atabereye. Kuri ubu ngubu ntawuzi ibigiye gufatwa nk'ingingo zikomeye cane, ariko benshi bamwe bariko barikanga yuko ibintu bidasanzwe bishobora kuza kuba mw'ikoraniro kaminuza kandi biteye ubwoba. Ndetse n'uno munsi mu CNDD-FDD ubwoba ni bwinshi. Uruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo bw'abari mw'iragi ntago bariko baravuga rumwe n'abavugwa yuko ari bene Samuragwa. Buri umwe wese ariko aratambuka, ariko ntawe uriko aravugisha undi mbere y'iko ikoraniro kaminuza ryatanguye. Nyine ibintu ntago vyoroshe cane. Mu kandi turaza no kubabwira ibindi bishasha biriko biravugwa cane ku vy'ikoraniro kaminuza nyine ryo kuri uyu munsi kw'igenekerezo rya 25 z'uku kwezi mwaka wa 2026. Mu kandi kanya rero ntimuze kuja kure, turaza kubabwira bishasha kuko uko biriko biragenda, kandi kanya byose turaza kubibabwira. Bivyiza kuri mwese nivyo ndabipfurije.